ndabaramukije bakunzi bakazoza FM and Web TV bakunzi b'ikiganiro Première Heure kaze kandi mu kiganiro cacu aho tuyaga buri munsi ibiyago bidufasha gutahura no gutunganya neza imigambi yacu canke ibikorwa vyacu ni kenshi twama twumva mu mashira hamwe canke iyo duhuye n'abantu babikoreramwe babitahura batubwira ibijanye na assurance vie ariko vy'ukuri assurance vie niki ifashiki umuntu ayikoresha gute ni gute umuntu ashobora kuziganya amafaranga biciye muri assurance vie mbe muri kazoza ifashiki assurance vie mbe assurance vie ni mu gihe ugihari gusa cyangwa no mu gihe utagihari irashobora gukora nico kibazo tugomba twishure muri kino kiganiro no munsi aho tuza gusubira kwakira umutumire wacu umushinga naye Renova Gahungu asanzwe arongoye ishira hamwe y'ubwishingizi Car vie reka tumuhe ikaze tunamushimira ubwira kandi ko yashoboye kutwemerera akadutera iteka akabana natwe muri kiganiro Première no munsi kaze kandi monsieur Renova mane kudutumira turabashimiye natwe turabashimiye ko mwadutumiye kugira ngo tujye turavugana ibintu bya assurance canke ubwishingizi nko mubyita turashimira cyane ukuntu kazoza FM igerageza kandi kujareshe mu biganiro bituma abantu biyungunganya abantu bamenye n'abapanga ubuzima bwabo mu bisata byose genda ko ndagukurikira ibiganiro byo hirya no hino birubaka abantu bigatuma abantu bamenya amakuru batari bazi murakoze ikibazo cya mbere ngomba ndababaze iyo tuvuze assurance vie kenshi abantu benshi baca biyumvira ku rupfu baca biyumvira ibiba ingwara baca biyumvira gukingira ibintu bitandukanye ariko vy'ukuri ico assurance vie ijejwe ico twita assurance vie ni iki mu buzima bw'umuntu umurundi wari wese ukomeye n'udakomeye murakoze kubaza icyo kibazo assurance vie ni nk'amasezerano canke contrat ituma umuntu yikingira yiteganiriza ni ukuvuga kwiteganiriza naho ushobora guteganya uriho canke utariho kandi si mu Burundi ni kwisi yose ni international assurance vie mu bindi bihugu ho zateye imbere kera nk'aba bantu bose ubona mwibarabara bagenda batembera bafise ama police d'assurance barafise assurance urengeje ko ibya assurance byo kwivuza barafise assurance za frais funéraires yari umuntu abaye ikintu bakorganiza amaziko canke yitabye Imana bagaha umuryango we abasigwa canke ariho na wene agatora epargne yiwe ayo aziganije bigatuma baho neza assurance rero ni ikintu bita kwitegekaniriza uba uriho canke utariho uriho ni nk'ibi bya pension complémentaire nayo ni assurance bikorera kuri ubuzima bw'umuntu ituma uronka umutahe haize imyaka ingahe amezi angahe ukotiza urashobora no kuvuga uti je mfise projet iyi nshaka kurangura mu myaka 5 mbega kugira nzoba mfise miliyoni ndagwakararo nshaka guri taxi mu myaka 3 je nkorera ngaha muri Kazoza FM mbega no bigenza gute kugira mu myaka 3 canke imyaka 5 nzoba mfise miliyoni 20 zo guri modoka ngaca ndakukorera ibiharuro nkakwereka kugira ngo mu myaka 3 canke 5 zo mfise miliyoni 20 zo kugura taxi yawe utujura koteza ya mahera ku kwezi ugacujura bigira aho yakura hari birakunda muri assurance nivyo dukora imisi yose niyo bita épargne projet ukiziganiza un projet izwi neza wavuze ushaka gukora uracumva hanyuma hageze yo ufise contrat rero ga muri assurance bikindi kiza cyavyo nta manza zibamwe ico mwavuganye n'umuntu kiba canditse hageze ujana ikontra wari ufise yanditse ko byose byo mwavuganye ugaca utora byo yakwemereye ugaca wigira mu bindi hanyuma uko cyose ugatora amahera ukacugura iyo taxi yawe ukacugura ibindi bintu wow iyo ni nka épargne projet canke épargne projet canke épargne retraite utijewe mfisigaje nkora mfise imyaka 30 ndiko ndakora nzoshikana 60 niyo mategeko y'igihugu avuga igihe tugira muri pension mbega ngiye ndatanga ibihumbi 10 canke jana canke miliyoni nzoronka ngahe ngaca ndakwereka aho izo bigeze ugaca ugenda uragira birashobora kuzohinduka mu myaka n'iyindi nkagenda ndakuha amakuru ko byahindutse biduga kenshi bihinduka biduga hanyuma ukaba hageze kuja muri retraite ugaca ufata ayo uteranye twakoye muri NSS ugaca uteranye nayo wiziganirije ugaca ujuranye ukayeri muri pension para kwama widoga bavuga batuka leta ngo ntacyo yatugiriye
nawe uri gurajya inyama iminsi yose unywa n'ibiyeri bitatu bine aho kuziganya na duke kubera kuziganya none mu kenshi iyo bavuze ama assurance vie umuntu akwiye gutahura ubwoko bungahe uratubwiye épargne projet uratubwiye ikora nka pension complémentaire ariko shaka udubwire ku muriri ubwoko bwose bw'ama assurance vie kugira umuntu ariko aratwumviriza yumva ati jewe uno munsi nimba sigaje iyo myaka yo gukora ntibuwe bwoko bwo assurance vie nshobora gukoresha. Assurance vie ni terme global ni branche ni gisata kirimwo icyo twita ama produit kirimo ama service kirimo ibintu byinshi nico kibazo mbajije bavuze assurance vie nkacanda kubarira nk'ama service cyangwa ama produit arimo harimo nk'iyo pension complémentaire aho abantu baziganya bakazoronka ikintu harimo nk'iyo épargne projet aho ushobora kuvuga uti mu myaka 3 5 6 ndiko ndaziganya nzokuramwa ikintu nkore umugambi hari za assurance éducation des enfants assurance amashuri y'abana uvuga uti je umwana wanje aratanguye muri maternelle cyangwa ari mu wa mbere ngira mu kotirize gushika mu wa gatandatu niyagera mu ashitse mu ndi gushika mu 13 cyangwa mu university assurance azohoraza gutora amahera assurance ajane jewe nzoca ndabivamwe assurance cindihira iyo bayita assurance éducation des enfants nukubwiye assurance kiza cyayo niyo umuvyeyi atahari umwana ntayindura uniforme assurance jigumiriha umwana akabandanya yiga hahandi mubivuze neza cyane kuko hano bamaze kubona ingorane we yari yiga tuvuge muri privé umuvyeyi atakiriho ugasanga yahinduye uniforme yagiye muri ahandi hantu yasubiye inyuma gatoya bijya nuko abantu batababaza ivyo ari byo bamufatiye assurance birabandanya kandi ingorane rero iriho ngaha ayo iwacu no kwisi mugabo cyane cyane ngaha iwacu abantu baguze imodoka bararaba yasirishije bayifatiye assurance mugabo batagira assurance je murambaza abantu none wewe imodoka ni ifisa akamaro gusumba wewe imodoka niyo yogira imbaraga uragura iyindi gibukomeye uri kurakora mugabo utariho ibintu bizokoronekara nicyo tumufata assurance vie yawe aho nanigeze kuri assurance éducation des enfants hariho assurance vie décès bayita prévoyance décès ukavuga uti jewe ndi yasurije ku miliyoni 50 cyangwa 100 cyangwa 200 nihagira icomba nkitaba imana ikizoba duhe cyose muzoce mufatiye miliyoni 100 cyangwa 50 muziha basigwa banje aho uyafata hakiri karuka yatanga kwiye ndaguha karorero uvuga uti je nyasura mfite imyaka 50 cyangwa 40 fata imyaka 40 utinyasura ku miliyoni 50 nori hangahe ku mwaka gacanda kubwira nti wori hangi miliyoni 2 ku mwaka atacubaye miliyoni 2 assurance izoyakoresha ivyitezo gukora muga hari icubaye assurance izosora za miliyoni 50 zihe abasigwa bawe iyo kondera ku mwaka canke tukayishira ku myaka 5 turonove duhindura ku myaka 5 iyo bayita assurance vie décès ou prévoyance sociale ou prévoyance décès shaka udufashe rero gutahura uno munsi turi mu gice cyaho aba professionnel banche bafite imyaka baregi muri iyo myaka 35 40 babakiwe cyane n'ikibazo c'indero amashuri y'abana urashobora kudusigurira neza mu buryo buri pratique ingene umuntu afite icyo kibazo afite iyo souci yo kwiyumvira ingene umwana ashobora kubandanya yiga tureke no kwiyumvira urupfu cyangwa iki ugasanga ubushobozi afite uno munsi buramupermeta kwigisha umwana neza no kwishure yifuza ari ugasanga mu myaka 5 canke imyaka 2 iri imbere nazo bakibasha ni gute umuntu nk'uyu yashobora gukorana na mwebwe muri ico gisata akamenya ati jewe kugira ntegekanirize amashure y'abana nkoriki detail par detail urashobora kudufasha muri ibyo gose cyane nivyo dukora iminsi yose jewe ndi mu bantu batanguje batanguye na assurance vie muri 2003 nari nkiri muri Bikoro muri Bikoro hari abantu barihira mu minervare y'abana no muri Bikaro vingiyeyo hari abantu baza gutora minervare ko hageze trimestre amashuri atanguye bandika makete ngacana barungikira mu minervare y'abana no kuvuga si ibintu byo kuvuga ku munwa ni ibintu dukora imisi yose uraza kuvuga imyaka office ukavuga umwana wawe ahageze ukavuga n'icyo ushaka bazomugirira ngacanda biha imashini ngacanda bikora ibiharuro ngacanda kwereka icyo bazokurihira cyangwa ukavuga icyo ushoboye ngacanda kwereka icyo uzoronka ushobora kuvuga je nshaka umwana wanje bazomurihire ngaha ngaha aya naye ngacanda kubaza urashobora kumurihira wewe ubu uye kuva kuraya gushaka kuraya ibyo utabyumvise ngacanda kubaza mbarira wewe ushobora kuronka tugenda byingana mbayeho ndashobora kuronka 50 canke 20 canke 10 ku kwezi umwana wawe ariko ageze mu kangahe ageze ngaha ngaca mfata imyaka yawe
ngafata amahero ronka ngaca ndakwereka uzoronka naho umwaka nazobageze ejo ushaka usange ku biro nivyo nkora imisi yose ni biharuro matematike cyane guha ibiharuro ugenda bitwaye na kontra biri clair urumva kuko ni uno munsi abantu banshi nico kibazo bafise nico kibazo twese dufise tuvuga tuti umwana ndashobora guhindura ibintu ivyejo ntawo bimenya ariko tukamenya ayo makuru hakiri kare usanga bifasha alors ni gute rero uno munsi iyo assurance vie cyangwa ubwo bwoko butandukanye bwa assurance vie bushobora gukora mu miryango naho mu gutuma umuryango utekana ubaho neza urongoye umuryango cyangwa umugabo cyangwa umukenyezi agihari ariko bakabaho neza ni gute iyo assurance ishobora kuzana umutuzo mu rugo irazana umutuzo bikomeye kandi nivyo ngenda gusigurira uramaze kubona urazi gituma abantu barira umuntu yapfuye kubera batabona parce qu'ils ont peur parce qu'ils perdront ce qu'ils obtenaient de lui ni kubera bavuze ubwoba ko batazosubira kuronka ivyo hararonka ugiye kuri yantere bayo umuntu mutazananye kubera ari inshuti urabona urira nukuvuga yuko nyumvirize neza ariko niyo aba hari umuntu yagufasha assurance vinda kwa karorera miliyoni 50 canke ijana canke amajana 2 akitaba imana kubera ubusi abasigaye n'abana bazi ko bazoja ku ishuri Minerval zoriho na ruwayikari wasangwa bapanze iminsi mikeya amarira yabazohera n'ingoga mugabo niyaba atakihari bazorira baba bare kuko chaque fois hageze kuri haruwaye na chaque fois hageze kuri Minerval kibazo bayakura bazokwa mu mubabaro rwaruka kubera zo kwama bibuka iyo yahora apfa nukuvuga yuko wafashe kontra nziza ya assurance vie urakingira umuryango ugakingira urugo ugakingira n'abantu byo niko meze sinzi ko ndabisiguye neza urakoze none mbe mu kibano ubona niki kibazo uno munsi gihari bivanye n'ingene mwe mu bikoreye imyaka myinshi niki kibazo gihari muri twebwe abarundi tutaratahura akamaro ka assurance vie fayi ziri hehe kugira tugere kuri urwo rwego gutahura nkuko mwe mu rubitahura hama tubimete en pratique Baje kibazo kize gava kigora kwishura muganda gwa karorero afite urumva hari kintu bita l'altruisme intragénérationnel ahi wacu nta muntu yumvira uwundi bose bavuga ngo je ntari hari ngo murashaka harabi ivyo shaka nta numwe yiyumvira ivyo abasigwa ashaka bahezanye nawe mbe mu gifaransa ngo après moi le dirige n'abari ko babita yego c'est regrettable mbwa ibi byararenganye nk'ibihugu by'Iburaya n'ibindi bihugu byo muri Afrika biteye imbere za Maroc za Egypte za Afrique du Sud ivyo byararenganye nka Afrique du Sud uraza makuru nagenda go la politique bakoresheje kugira babitahure abanyagihugu babitahure babishire muri mode de vie yabo reka nagwa kare nko muri Afrique du Sud Afrique du Sud 80% y'ama prime d'assurance y'amahera yo muri assurance yo muri Afrika yose ari muri Afrique du Sud no seulement Afrique du Sud cyarabaye mu abongereza abazungu kera babimenye kare mugabe kindi naco nkizi za INSS bivyo bacu by'amakese de sécurité sociale ntayiriho umwe wese ari bako ubuzi yuko niba umusarari utagiye uraziganya ngo uzoronke ikintu mu busaza wa pension uzogira ingorane zasanzwe uca wiziganiriza rero en conséquence uracumva nikuvuga yuko hariho reka mahide hari byo gusigurira abantu hariho mpano no kuvyumva kandi na pouvoir public leta bakavyumva cyane gose yasha ahubwo genzo hava ndondera cyane gose ama service public tuvugane cyane ahubwo nzorondera nyako umukuru w'igihugu niwe nabonye byumva cyane bahora bavuga kandi iyo avuze turumva gose yavuze murumva nyene abantu bahora bidoga ngo INSS ngo ntacyo yabahaye ntacyo yugu iki INSS amakese de sécurité sociale ngene meze ku isi ngena atunganijwe ku buryo abakora bakotiza hagahembwa abatakora abo bitari passif ubu rero ku isi hariho roshomage ku isi yose para muri Afrika canke mu Burundi gusa amareta ntagitanga ubuzi gose secteur privé nitanga ubuzi aho bikunda abantu rero bakora atari benshi abaje muri retraite bakaba benshi ufashe bike ukagaburira byinshi icyo bitarokosya utora ntoye nicyo gituma usanga gaha muri restaurant amarante ama prestation makeya mugabo rero ubuzo bayaziganije akashira ruhande ikintu bita complément de retraite mwe nakubwira pension complémentaire kwiziganiriza bizomufasha kubaho neza afashe aya INSS akabatana yashize ruhande azobaho neza kandi leta yaragize ikintu gikomeye cyane gose hariho ibintu bitari avantage
bijanye n'ibi bya pension complémentaire Uburusho ita- uburusho amahera abantu bakodeza muri pension complémentaire ava mu ikori no kuvuga ari déductible de la base de revenu imposable gushika kuri 20% du brut nubwo leta ntakwitari yagize kugira ifashe abantu n'abamproye n'abakoresha kugira batunganirize abantu babo mugabo kuvyumva n'abamproyere birabagora kumva ukayoberwa ngene abimeze ngira biciye muri iki mu bikorwa nk'ibi byo guhimiriza no gutahuzanya bizote babize ariko hariho akantu nibaza ko kashobora kugufasha mu buzima bw'umuntu kugira amenye ati aha ifoke fata nitegekanirize n'ibyari mu buzima bw'umuntu biba ngombwa ko umuntu beho hariho igihe kiba ngombwa ko umuntu agira iyo assurance vie kugira iyo habe wiyo déclic bigenda gute vyogenda gute kugira umuntu amenya ati jewe rero aho ngeze ifoko ndondera assurance vie mu ngorane rero ihari gituma batabifata cya kindi l'assurance vie c'est obligatoire l'assurance vie nta tegeko na rimwe rifata umuntu uri mutuma afata assurance vie araho iri obligatoire nta na hamwe okay abantu bateza kubifata kubera babona akamaro umva birafise akamaro telemake bidakenewe nuko bigira obligatoire kugira babifate sinzi kucyumviriza neza mugiye mubona ko les attentes zitatwe zashikirwa ako kantu ko kubigira obligatoire kugira abantu bakingigwe imiryango imererwe neza nimwubaza ko byoba ngombwa rimwe mu gihe gito bibe obligatoire kugira turemwe uwo muco mu barundi bwo kugira uwo mugenzo wo gufata assurance ico ni ikintu ciza cyane gose abantu ntibanganya nivo yo kumva ibi ntibanganya urugerezo rwo kumva ibintu nka mu bihugu byinshi nk'ibihugu bya Buraya n'ibihugu byinshi bya Sudani kandi kubwira za Maroc zande barabyumvise barabikora atagahato bigatera imbere gose muga nko muri bihugu byacu usanga bigoye gutera imbere turiko turabangera tuzohava tubikora nko kuri kurabivuga jindi muri commission de supervision de l'organisation des assurances no gwego yoboye ibintu by'amassurance ngaha kurikirana ibikorwa by'amassurance tuzohava turabanshikiriza iciyumviro ndagigabure ndagisangire nabo dukorana muri yo nama turabengena twava dusaba abashira amategeko bashira ikintu cyo tuma dukingira abantu benshi mu gihugu kubera bakingiwe igihugu kiba gikingiye okay urakoze mbe none ari igihe umuntu agira n'ubuzima bwo kuvuga ati reka ntegura imigambi yanje yakazoza ukavuga ugasanga tureke no kwiyumvira umuntu ivyo byo kuvuga ngo umuntu aritavye Imana umuntu aragize ikibazo cyo mu kazi adashoboye kwinjiza kandi amafaranga ariko hari ikintu nacyo cyo kuvuga reka nitegekanirize kubwo umugambi nko mwatambwe mu bivuga mu myaka 2 ndashaka kugura imodoka mu myaka 5 ndashaka kugura imodoka ishira mu ibarabara kugira yinjize amafaranga mbe assurance vie yoyo ikora gute umuntu ashobora kwifata kubwo imigambi ya long terme yibihe ifata dutegekanya gukora mu kiringo kiri imbere kandi dufatiye ku kiringo kirekire mu kwitegura nivyo nyene byo kuravuga nuko nyene bikogwa kugira assurance vie nakubariye ni jambo riri hamwe harimo ama produit menshi ari hagati ya assurance vie nkivuze hariho produit ya épargne projet ni kuvuga ni tegura umugambi wanje mu myaka 3 5 6 8 9 10 nkuko ushobora kuvuga uti jewe ngira nitegekanirize nazogera kugenda muri muzabukuru muri retraite nzoronka ikintu nivyo nise long terme bivuze kugi kiringo kirekire ivyo byose nivyo bikorwa nivyo twirirwa mu minsi yose nivyo twirirwa turakora ehego urakoze none mwebwe mubona uno munsi ariko akogwiki musabiki kugira icyo kintu n'ukuri kibe mu Barundi hari ikintu mubona initiative mushaka gufata cyangwa mwitegeye gufata kugira by'ukuri ya assurance vie tubona ko mu matwi théoriquement turiko turavyumva ari ibintu byiza ariko twagera kuri terrain tugasanga naho biri ego biriko birakogwa turajya turasigura ama societe ya assurance agasigura imwe mu kwayo hari ibintu dukorera hamwe ubu turafise na radio urazi ko dufise radio basure turafise radio RAB FM radio ya assurance twarayishizeho igira sigura ibya assurance mu produit ya assurance turabashimira nakwe ko tubashimira kubera mudoga magara tugira ibiganiro tuzobandanya dusigura kuko biriko biraduga uravye ikintu bita taux d'évolution taux de progression annuelle l'assurance vie iragira iraduga nko ibice birenga 10% 15 gushika no ku 20% no kuvuga abantu bagenda bavyumva tuzoja turasigura bikenewe nko bivuze turabengena twora akantu
twosaba leta ishireho kugira dukingira abantu cyane ibintu atacamira. iyo tuko turaganira nk'uko ndakunda ama anecdote kugira abantu bumve ikintu kiri palpable mu myaka mumaze muriko murafasha muriko murakora muri bikorwa niki kintu mwakoze mwafashije umuntu muri assurance vie murabona ko uno munsi uyo muntu afise aho yishikanye miciye kuri assurance vie mwoduha karorero kagaragara kugira uza gukurikirana kino kiganiro yumve vy'ukuri ko tutariko turavuga ibintu biri théorique ariko ari ibintu biri pratique babana mu buzima bwacu bwa misi yose babana navyo bishobora kuba byarakozwe kandi bashobora gukorerako. Ikibazo cyiza cyane gose. Ntavuze amazina nibo mvuriza igane baraja kunyumva. Hari abantu benshi bagiye mu zabukuru baza gutora amahera bakagira imigambi bakubaka inzu bakagira amanexe y'inzu bagende baravuga bati uje muntu niwe dusiguriye assurance vie muntu ntore ntore. Ivyo ni abona abantu bazwe inbox nzo bakubwira ushaka kuba telefone babaze ntagamara kuvuga abantu kunoze. Nk'ubu hariho nk'abantu bagira impanuka barafasha assurance vie bya frais funéraire tukaduga tukajana ikimazi n'ikintu bita capital d'essai amahera y'abasigwa tukagenda ku maziko abantu bose aho hantu batabaza biyandikishije bagenda babaza ngo bajya ni bande ngo nabo muri assurance vie bacha bavuga ngo mu twandika natwe mu kaduha assurance abantu bariko baravyumva rero bariho ivyo ni ibintu by'ukuri dukora iminsi yose apana amajambo yo hiya no hino. Uno munsi bishitse ukagira amahigo y'umuntu ataragira assurance vie cyane akaza kugusaba impanuro naye amajambo atatu umutekerera yo mutuma agira intege zo kumvira no gushira mu ngiro impanuro umuhaye. No modani assurance égale ubuzima, l'assurance vie, l'assurance égale la vie. Wewe ushaka kuzobaho neza fata pension complémentaire. Ushaka umugambi gutera imbere fata assurance épargne projet uko gihe mwavuganye. Ushaka kutazo sigara abantu batera induru ngaha aye n'ubukete bwa burebure udasiba kunywa inzoga no kuginyama fata assurance frais funéraire y'imiliyoni 15 canke 10 uriha amafaranga bitarenze 120 ku mwaka uce wibera tranquille. Je mpora nti jewe ndobasigurira assurance ivyo gupfa je mu babitinya kubivuga je sindimwo kandi sigenda bizana kuko birahari la realite la ni ibintu biri ngaho mugara abantu uvuga ngo ni bakubira assurance y'urupfu murara bari paradox mbega tugiye mu misa ngo nikugira tuzoje mu ijuru mugire mu ijuru kuja mu ijuru naho banza gupfa muga abantu ntibashake gupfa no ushaka kuja mu ijuru utafuye ntibikunda ibintu byo gupfa no waravutse uteza gupfa Imana niyibiza umunsi n'isaha muga nawe kwisi nk'abantu bafise ubwenge Imana yaduhaye duteza gukora ibyo duteza kugira ngo dutegure tugire ibintu ki impact la société n'abantu natwebwe twese dukora ibintu bifisikimaze. Kandi urumva noneho assurance vie si y'imfu gusa no ushobora no gutegekanya kazoza muri pension projet assurance education y'abana n'ibintu byinshi cyane gose. Urakoze cyane reka ndagushimire kuri kino kiganiro tugiranye nimba hari gihe je mba nateguye ibibazo numva ko byiba bari ngombwa ko abantu dukurikirana baronka ariko nizera ko namwe muba mwaje mu kiganiro muvuga muti hari ijambo ngendana mu mutima nifuza ko nava muri studio ntayivuze uno munsi iryo jambo nimba rihari imbere yuko turangiza ryo baririhe Monsieur Renova. Bo ushaka kubaho neza ufate contrat assurance vie ndabivuze mu majambo menshi kandi samahera menshi kandi igituma itabaye obligatoire abatayigize obligatoire nukwera bari baza akamaro kavyo ugira gufungura ni obligatoire muga barazi ko urazi gituma batayigize obligatoire gufungura twasikubaza ngo gufungura assurance égale la vie inda irayikusabira nico gituma uravye buzimuze hari no gufata assurance vie mwaho bugeze hose nabawe n'abantu bose ko bahanura. Urakoze cyane Monsieur Renova reka ndabashimire cyane kuri kano kanya mwaduhaye nizera neza ko muri uno mwanya tumaranye abantu bashaka gutahura byinshi kuri assurance vie uno munsi bashobora kubitahura bakumva nakamaro kavyo reka ndabifuriza iterambere mu bikorwa byanyu bya buri munsi no kubandanya tugwiza ibiganiro nk'ibi kugira bibere akamaro kuri benshi. Murakoze cyane gose nanjye ndabashimiye kandi ko mwasubiye kuntumira kandi muzosubire mu ntumire hariho ibindi by'ibiganiro ku ma produit d'assurance menshi akazoje turavugana abavyumvise ntazoburamwe bakeya babifata bikabakingira ikazobara akamaro ka Kazoza FM na mwebwe mwese mu byo muri ko murakora kugira ngo communauté kugira abantu bumva akamaro ko kubaho ka. Urakoze cyane no kutwemerera doze deje katwe turategura ikiganiro turi mu gihe cyaho ibintu by'ugusha
amazu ibintu dukoreramo kenshi birasha turiko turategura ikiganiro kijanye na assurance incendie nizere neza yuko nitwabakenera kugira tubiyage ko muzotwemerera umwanya wari wose muzompamagara nzoca naba agenda ngene imeze mugabo mba ndiko nkora ibintu byiza cyane gose kandi ndi disponible muzompamagare muzoba mukoze murakoze namwe bakunzi bakazoza FM Web TV bakunzi b'ikiganiro première heure turumvise neza ko uno munsi assurance vie c'est pas une assurance yo kugira umuntu ategekanye urufu gusa cyangwa ngo ni izo uburyo azokoresha buzokoreshwa ni yamara kwitaba Imana ariko turumvise ko uno munsi hari ubundi bwoko bwa assurance aro épargne projet ushobora gukoresha assurance vie mu gisata cha épargne projet aho ushaka gutunganiriza gutegurira umugambi yawe ukaziganya kugira utunganye umugambi hamaro n'iyindi assurance ya education pour enfants aho ushobora gutegekanya kubwo kwigisha abana ivyo ni ibintu kenshi tutaba tuzi ariko no munsi abantu benshi baba bahura n'ibibazo ugasanga uragize ikibazo ntushoboye kutubandanya winjiza ugwiza umwimbo nko wategerezwa ariko amafaranga ukanaya kubw'ivyo amafaranga ukayabura ariko mu gihe wakoresheje assurance vie muri ico gisata cha education pour enfants ugashobora kubikora neza reka ndabashimire mwebwe mwese mwashobora gukurikirana kino kiganiro dusubire duhure ku munsi weje mu kiganiro nk'iki nyene ahanje Bralin zihindura ndabifuje iterambere no kubandanya mu gwiza umwimbo aho muri hose gumana na Kazoza FM and Web TV murakoze Kazoza FM, be your own boss.